Abamwije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana muri kano kanya kese duhaye. Duhimbaza Imana twumve n'amajambo yayo. Duhere kuri indirimbo ya 80 mu Kirundi. Vamos começar com este hino número 80 mu Kirundi. 80. Rimwe amajambo akomeye. Palavras fortes. Irimbo yiyumvirako. Onde pensamos sobre ela. Yemwe abitanga ubufuti ugahusha urusaraba. Yemwe abitanga ubufuti ugahusha umusaraba. Turababwira turira yuko mubabaza Yesu, mwisemwo guhoranizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Emwabareze ubugingo mukabugurana inyama, ayizoborera mbega muzokura wiyunguki. Mwisemwo guhoranizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Emwabareze igihugu cyuzuye amata n'ubuki, kimiranye vuba musubiye mw'Egiputa. Mwisemwo guhoranizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Yebabavu yenurumbi yegihugu c'Isiyoni, izomwita Hananiza yeshoboke rumwizeye. Mwisemwo guhoranizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Mumaraso y'umukiza niho dukira
ibyaha biraneyo rushike ku musaraba isemo orangizwa no gushingwa mugakiza sinzovayo. Amen. Umuririmbyi aravuga Este cantor diz kubitanga ubufuti, as coisas acerca kubitanga nabi, das coisas, as pessoas que se entregam de uma maneira fútil. umva baba bitanze Eles se entregam, ariko bitanze nabi, mas se entregaram mal bagahanyuranya n'umusaraba. e se diferem da cruz. Urumva amaherezo yabo aca urupfu, Então percebem que o seu fim, no final, é morte. kandi bari bitanze, Quando haviam se entregado aos idólatras, bari bitanze haviam se entregue, ariko amaherezo akaba urupfu. mas o fim, na verdade, ser morte. Imana idufashe rwose twitange neza. Deus nos ajude e vamos nos entregar bem. Umuririmbyi aravuga ati jeho mpisemo guhora nkizwa. O cantor volta a dizer que eu escolho estar sempre a ser santificado, Kwama yitunganya estar sempre a se organizar. nivyo yari yahisemwo. É isso que ele tinha escolhido. Jomba nawe ugahitamo neza uno munsi. Quem dera que você também escolhesse bem hoje. Tuzingure Bibiliya zacu dusangire ijambo, Vamos abrir nossas Bíblias, vamos compartilhar a palavra. umurongo umwe uri muri Yohana 15, Verso que está em João, capítulo 15, umurongo wa 16. verso 16. Yohana 15:16. João, capítulo 15, versículo 16. Si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije. Nabashizeho kugira ngo mugende murame imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba Data cose mu izina ryanje akibahe. Amen. João 15, 16 diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permanece, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Niri jambo tugiye kwishimikiza, Esta palavra a qual vamos tomar como base, tabaza gusoma n'andi majambo y'Imana. vamos ler também outras palavras. Ariko intumbero tugiye kuvuga nako, Mas o foco, o objetivo, o tema da palavra, nagomba ndakwibutse mwene data wumva, eu quero te fazer lembrar, irmão, você que escuta, wewe wagira ubuntu kumva aya majambo y'uno munsi, você teve a graça de ouvir estas palavras hoje. ko hageze ko wama imbuto. Que chegou o momento de dar frutos. Harageze ko wama. Já chegou o tempo de dar frutos. Harageze ko wama. Já chegou o tempo de dar frutos. N'iri jambo ndakwibutsa mwene data, Nesta palavra te faço lembrar, irmão, ko hageze, que chegou o momento, harageze já chegou ko wama. o tempo de dar frutos. Harageze ko wama. Chegou o momento. Hari ico washiriweho mwene data, Há uma coisa que foi colocada. hari ico Imana yakuremeye. Há uma coisa, há um objetivo, um motivo ao qual Deus te criou.
hari icyo Yesu yakwiyerekeye urakizwa. Há motivo que Jesus te deixou, há motivo pelo qual Jesus te deixou você ser salvo. Hari icyo Imana igushakako. Há uma coisa que Deus quer de ti. Hari icyo witezweko. Há uma coisa que se espera de ti. Hari icyo Imana ikwitezeko. Uma coisa que Deus espera de ti. Hari icyo ishengero rikwitezeko. Algo que a igreja espera de ti. Hari icyo n'abantu bakwitezeko. E há alguma coisa também as pessoas esperam de ti. Witezweko ivyamwa. Esperam de ti frutos. Witezweko ivyamwa. Esperam de ti frutos. Hari abantu batashoboye kumva amajambo nk'ayo wumva. Há pessoas que não puderam ouvir estas palavras como você viu. Ariko wowe wagiriwe ubuntu bwo kuyumva. Mas você teve a graça de ouvir. Wagiriwe ubuntu bwo kumenya inzira y'Imana. Você teve a graça de conhecer o caminho de Deus. Wagiriwe ubuntu bwo kumenya ivya Yesu. Você teve a graça de ouvir as coisas de Jesus. Ari icyo agushakako. Então há uma coisa que Ele quer de ti. Imana igufashe rwose mwene data. Deus te ajude muito, irmão. Kugira ngo icyo ushakwako uno munsi ucerekane. Para que a coisa que se espera de ti hoje você possa mostrar. Somye muri Matayo 11:21. Lendo em Mateus, capítulo 11, versículo 21. Turabona Yesu aririra Korazini na Betsaida. Nós vemos Jesus chorando ashwanira Korazini na Betsaida. Nós vemos Jesus chorando, rogando pela Zinha e Betsaida. Yarayishwaniye cyane. Então ele deu muito. Aravuga ngo kuko ibikomeye byakorewe muri wewe. Ele disse pelas coisas que foram feitas em ti. Iyo byakorewe Tiro ni Sidoni haba hakiriho. O que foi feito em Tiro e Sidônia estariam ainda. Kuko ivyo vyari bisagara Yesu yagendagenzemo akoramo ibitangaza bikomeye. Porque estas são as cidades em que Jesus andou fazendo milagres. Korazini na Betsaida. Korazini e Betsaida. Hari ibindi bisagara Yesu atashitsemo. Há outras cidades onde Jesus não chegou. Abandi batabonye ibikomeye nk'ibyo Sidoni babonye nk'ibyo Korazini babonye. Pessoas que não viram coisas fortes como os de Korazini viram. Nk'ibyo Betsaida babonye. Como os de Betsaida viram. Avuga ati iyo bariya baba aribo babibonye. E disseram, se estivessem vivos, teriam visto. N'ubu baba bakiriho. E hoje ainda estariam vivos. None bene data twitwa abana b'Imana. Então, irmãos, ser chamados filhos de Deus. Twitwa abana b'Imana. Somos chamados filhos de Deus. Twitwa abakristo. Somos chamados cristãos. Hari icyo twitezweko nk'abana b'Imana. Algo que se espera de nós como filhos de Deus. Twitezweko nk'abakristo. Coisas que esperam de nós como cristãos. Abandi barabanduwe bashinga umurimo w'uburirimbyi. E outros começaram uma obra de canto. Hari icyo witezweko nk'umuririmbyi. Então você tem algo à espera, o que espera de ti como cantor. Hari icyo witezweko nk'umushefu kanaka. Algo que se espera de ti como chefe do povo. Abandi turabakozi. Outros somos servos. Hari icyo twitezweko. Alguma coisa que espera. Nibango washinzwe mu kazi wahawe. Essa obra que te foi dada. Nk'umudiyakoni. Como diácono. Nk'umuvugabutumwa.
nk'umupasitori, como pastor, nk'umurevera, como reverendo. hari icyo witezweko. Há algo que se espera aqui. Harageze ko wama, harageze ko wama. Já chegou o momento. Reka dusome iri jambo muri Luka 13:7. Vamos ler Lucas capítulo 13, 17. Luka 13:7. Lucas capítulo 13, versículo 17. Turasoma wa gatandatu, reka dubere ko wa gatandatu. Vamos para aquele do versículo 6. Umusukoni w'ingumba kandi abacira uyu mugani ati, habaye umuntu yari afise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe, araza urondera kw'isukoni arazibura, abwira umukozi w'uruzabibu ati, raba, none ni imyaka 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni sinzibone, uwuce ugasarira iki aha hantu. Ushobora kusoma ndwi gusa. Lucas capítulo 13, versículo 6 até 7, diz: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhadeiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Uyu mugani w'umusukoni w'ingumba Esta parábola da figueira estéril wari umusukoni watewe mu murima w'uruzabibu, era uma figueira plantada na sua vinha. urakura E cresceu, hagera ko wama. chegou o tempo de frutificar ou dar fruto. Nibaza nyene kuwutera, akiwuteye siwe agiye kurondera ko wama, E creio que quando plantou, mas não foi logo no momento a ver se deu. ariko yararindiriye arawuvomerera, Mas esperou, regou, urakura, cresceu, arawutabirira ushika aho wama, aho wari ukwiye kwama. até o momento que deveria dar fruto. Acatangura guharura rero, Então começou a contar. aragenda. Umwaka wa mbere yari yiteze ko asanga ko imbuto, Foi no primeiro ano que ele esperava ter algum fruto de lá. asanga ntiwamye, E viu que não tinha dado fruto. asubirayo Foi uwundi mwaka no ano seguinte, ntiwama, não deu fruto. ariko ubandanya ugasara, ubandanya ugira ibibabi n'amashami byinshi byiza. Mas continuou tendo ramos e folhas, tudo belo. Umwaka wa gatatu uragera, naho nyene ntiwamye. Chegou ao terceiro ano e também não deu fruto. Kwihangana kurahera, Então acabou, esgotou a paciência. ukwihangana kurahera. Acabou a paciência. Abura umukozi ati, uyu musukoni rero uce, Então diz ao vinheteiro: esta figueira, corta. kuko haciye imyaka 3 ndawurondera ko icamwa ntacyo, Porque passam 3 anos que eu procuro dela fruto e não acho. ugasarira iki aha hantu? Por que ele está ali a crescer neste lugar? Imana idufashe rwose, E Deus nos ajuda. Imana itugira neza ikatwihanganira, Deus tem facilitado, irihanganira ubutamenya bwacu, tem paciência até ubutamenya, ubujuju. a nossa ignorância. Ariko noneho harageze ko twama. Mas chegou o momento de darmos fruto. Ari ibihe Imana ireka ntiharure,
chega um momento em que Deus deixa, não conta, não considera. utarumva utaramenya Antes de você saber, ariko kumva noneho umenye, mas conta e saiba. kumva noneho Yesu aje, Desde o momento que Jesus veio, kuva Yesu atwishuriye, então, a partir do momento que Jesus nos revelou, haba hageze ko twama. já é momento. Ibihe bitangura guharugwa, Então o tempo começa a ser contado. ntutanguye kwigiza inyuma ngo nta kibazo. Não comece a pôr atrás, dizer não tem problema. Mbega icyo witezewe ko urakibo ukwiteze kwica kwiteze akakironka. Será que a pessoa encontra o que espera de ti? Mani dufashe rwose, Deus nos ajude. urabe yuko wama imbuto, Veja se que dás fruto. kuko harageze ko wama. Chegou o momento de dar fruto. Igiti kitamye A árvore que não dá fruto, nyeneco yavuze ati gice, o dono disse corta, kuko ntacyo kiriko kirakora hano. porque não está fazendo nada aqui. Gusa usomye hano bandanije umukozi yasabye yuko bacongera uwundi mwaka, Mas aqui quando nós abaixo, o vinheteiro que agikorerere arabe yuko cyokwama. então que trabalhasse pouco mais na árvore, na videira, para ver se dava. Kitamye ngo nta kundi nyene kizocibwa. Então, se não desse frutos nesse ano, então seria mesmo cortado. Ari naho nawe uri mu nyongera, Então, pode dar um passo, você também. kuko harageze ko wama. Já foi, já chegou o momento. Mani dufashe rwose. Que Deus nos ajude. Dusomye mu vyakozwe n'intumwa Quando lês Atos dos Apóstolos, 13 umurongo wa 17, capítulo 13, versículo 17, ahatubwira ivy'uko kwihangana kw'Imana. nos fala da paciência de Deus. Ariko noneho yuko ubu vyahindutse. 13:17 Atos 13, 17. Ibyakozwe n'intumwa 13:17. 18 yihanganira ingeso zabo nk'imyaka 40 mu bugaragwa, ariko ndabona asuye umurongo. Suyu murongo nashaka, reka tureke, ariko ivugo kwihangana kw'Imana. Mas o versículo fala da paciência de Deus. Isaba yuko ubu hageze ko umwe wese yihana. Agora é o momento chegou que cada se arrependa. Ndabona ari vyakozwe n'intumwa 3 noneho 17. 3:17. Nomba 13. Kandi none bene data, 3:17. Kandi none bene data, ndazi yuko mwabikoze mutabizi, n'abaganza nabo nuko. Ariko ivy'Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe, yuko Kristo wayo azobabazwa, ivyo yabishikije icyo. None mwihane muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Imana idufashe rwose. 17 gushika 19.
Atos dos Apóstolos 3, 17 até 19. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Amen. Hano Petero abwira ishengero ryariko riramwumva, Aqui Pedro dizia à igreja que ele ouvia e ele escutava. arabaremesha yuko hari ivyo bakoze batazi. E ele desconfortou, dizendo que há coisas que eles fizeram sem saber ou na ignorância. Ivyo bakoze mu butamenya. Fizeram algumas coisas na ignorância, não saber. Ariko ntibikwiye kuguma uko, Mas não, isso não deveria permanecer assim. yuko hageze igihe co kwihana no kwitunganya Chegou o momento de se arrepender, no guhindukira e se converter, kugira ngo ibihe vyiza bibone ingene bishika, para que venham os tempos do ibihe vyo guhembuka bibone ingene bishika, para que venham os tempos do refrigério. biriya bihe vy'ubutamenya Imana yaravyirengagije. Então, que aquele tempo do não saber, da ignorância, Deus ignorou. Ariko iki ni igihe co kwihana Então, este é o tempo de se arrepender, kugira ngo ushobore kwama imbuto, para que tu possas dar fruto. kwama imbuto. Dar fruto. Usomye umugani w'umusamariya w'imbabazi, Quando tu lês a parábola do bom samaritano, umugani uzwi cyane uma parábola muito conhecida, uri muri Luka 10:25 kugeza 37, uza kuwusoma. está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Turabona umuntu yariko aramanuka wava i Yerusalemu aja i Yeriko. Nós vemos não só que descia, vindo de Jerusalém para Jericó, Agwa mu bambutsi, e se deparou com malfeitores. baramwambura ivyo yari afise, Roubaram tudo que tinha, baramukubita, e bateram, baramukomeretsa, e aleijaram, basiga ngo ari ku mviro. e deixaram ele estabelado à beira da morte. Muri iyo nzira ngo haca umuherezi, E nesse caminho passou um sacerdote. asanga wa muntu ntaracikana araho. Viu que aquela pessoa ainda não tinha morrido, ainda estava ali. Ntacyo yamumariye, Ele não lhe serviu de nada. amuca iruhande aragenda. Então passou do lado e foi. Haje uwundi w'umulewi nawe, E apareceu outro levita. nawe agira uko amubonye aca ku ruhande arigira. Ele fez assim também, quando ele viu, passou de lado e foi embora. Aba bantu bari abantu bafise amabanga akomeye mu bikorwa vy'Imana. Estes eram pessoas com segredos grandes na obra de Deus. Bari abantu bitwa bagira neza, Eram pessoas chamadas de bondosas. bo gutabara abantu kubw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Pessoas que socorriam as pessoas carnalmente e espiritualmente. Abantu b'abanyakigongwe, Pessoas de misericórdia. ariko ntacyo bamariye uwo muntu. Mas eles não serviam de nada para aquela pessoa. Kugeza hashitse umusamariya, Até o momento que apareceu o samaritano, aca nawe muri iyo nzira. passou também pelo mesmo caminho. Yari umusamariya, urumva ntiyari uwo ngaho i Buyuda, Era de Samaria, vocês percebem, não era dali da Judeia, ariko agira ikigongwe, mas ele teve compaixão. ataravye uwo ariko arakigirira. Se
sem se importar com quem está ali a ajudar. ataravye yuko abo bantu ari babandi bitwa abansi biwe. Sem querer olhar, ver se esta é a pessoa que é considerada inimigo. Amugirira ikigongwe, Ele teve misericórdia, compaixão aramutabara, e ajudou. akoresha uburyo bwiwe yarafise. Usou os meios que ele tinha. Yarafise utuvuta aradukoresha. Ele tinha um pouco de azeite e usou. Yarafise vinho, ndabona yakoresheje nta alcohol. Tinha um vinho e usou como álcool. Aramwoza ivyo biguma, Então ele lavou ali. amusiga twa tuvuta twa elayo, Depois ele colocou aquele azeite. amushira ku ndogoba yiwe, Depois ele colocou em seu jumento. aramutwara ahantu kubandanya bamuvura neza, Depois levou para um lugar onde continuava a lhe tratar. amutangako amahera, Até deixou lá algum dinheiro. mbere yemera no kuzomurihira nayo E até aceitou Mas eu vou deixar cair. eles iriam gastar usando nele. ivyamwa vy'umusamariya. Ivyo vyabaye ivyamwa vy'umusamariya, Esses foram os frutos do samaritano. ariko wa muherezi na wa mulewi nta vyamwa bagize bari bitezweko. Mas aquele sacerdote e o levita não deram aqueles frutos as quais estavam à espera deles. Mani dufashe rwose. Que Deus nos ajude muito. Igihe hari hageze ko bama ivyamwa nta vyabonetse. E quando chegou o momento deles darem frutos, não o fizeram. Hari hageze ko bama ivyamwa nta vyabonetse. Era o momento já deles darem frutos, mas não deram. Ni ukuvuga inyuma babonekana ko ari abantu b'Imana vy'ukuri. Quer dizer que de fora tem uma aparência de pessoas de Deus de verdade. Bari bazwi nk'abaherezi nk'abalewi, Eram conhecidos como levita e o sacerdote. nk'uko nawe uzi nk'umukristo canke nk'umukozi w'Imana kanaka. Você também é conhecido como cristão servo de Deus. Ariko harageze ko bamwe ivyamwa. Mas já chegou o momento da... Sinzi rero yuko uri kurama ivyamwa vy'ukuri Bom, eu não sei se você está a dar frutos de verdade canke ivyamwa vyiza. ou bons frutos. Igihe tugezemwo O momento em que estamos agora n'igihe cyo kwamwa ivyamwa. é o tempo de dar frutos. Amen. Amém. Some muri Matayo 3:10. Vamos ler em Mateus, capítulo 3, versículo 10. Matayo 3:10. Ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Imana idufashe rwose. Mateus 3:10 diz: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Turazi Yesu yavuze ati kuva mu gihe cya Yohana Umubatizi Nós sabemos que Deus disse desde o tempo de João Batista, ubwami bw'Imana barabuniganira, as pessoas se apoderam com violência o reino de Deus. kandi abuniganira babunyakurisha ubuhizi. As pessoas procuram, buscam o reino de Deus com violência. Abantu bariko barinjira, Se apoderam com valência. abantu bariko barinjira mu bwami bw'Imana kuva mu gihe cya Yohana Umubatizi. Abantu bariko barinjira mu bwami bw'Imana. No tempo de João Batista, as pessoas estão entrando no reino de Deus. Igihe tugezemo rero Então, o tempo em que estamos niki é este: ivyamwa, frutos, ivyamwa. frutos. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye
Há uma coisa que a palavra de Deus nos diz. yuko incabiti itenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Que o machado está posto à raiz da árvore. Incabiti iriteguye gutema ku bitsina. O machado está pronto, preparado para cortar na raiz. Ni c'amababi canke amashami. Não corta folhas ou tronco ou ramo. Ikeneye guca igiti cyose. Ele corta toda a árvore. Amen. Amém. Ariko igiti kigiye kubaho, igiti kirekwa, Mas a árvore que vai viver, vai ser deixada, ni cama é aquela que dá fruto. cyonyene. Somente. Niko ndabona umuntu afashe iyo ncabiti Então eu imaginava essa imagem da pessoa que pegou uma itenekerejwe ku gitsina c'igiti. e está logo ali na raiz da árvore. Ico ukeneye guca akora, Então esse que quer cortar o que faz, araba hejuru ele olha para cima. yuko ariko ivyamwa vyiza. Se tem lá bons frutos, Ico kidafise ivyamwa vyiza então esse com frutos, kiracibwa. sem bons frutos, é cortado. Icamwa igiti kitama ivyamwa vyiza kiracibwa. A árvore que não dá bons frutos é cortada. Kiracibwa igatererwa mu muriro. É cortada e deitada ao fogo. Igiti cose Toda árvore kitama ivyiza que não dá bons frutos kiracibwa igaterwa mu muriro. é cortada e deitada ao fogo. Akunguruza ku kindi c'igiti kandi E depois vai na outra árvore. araba hejuru, Então ele olha para cima. mbega gifise ivyamwa, Talvez tenha frutos. ntaraba amababi, Não olha para as folhas. ntaraba ubunini, Não olha para a grandeza. ariko araba ivyamwa. Mas olha para os frutos. Mana dufashe rwose. Deus nos ajuda. Tubona Yesu avuma umusukoni, Nós temos Jesus amaldiçoando uma figueira. yagiye kuraba ngo awukureko isukoni, Ele foi lá para tirar dele o figo. awubonye ko amababi, Mas vendo folhas. ariko asanga n'amababi gusa. Ele foi lá ver que eram folhas mesmo. Aca arawuvuma. Depois amaldiçoou, Ukuvuma ntihagire uzosubira kuryako icamwa, dizendo que ninguém mais come. ntihagire umuntu azokuryako izi isukoni. Ninguém coma de ti estes figos. Bahaciye umunsi ukurikira, Então passaram no dia seguinte. basanze wakabiranye, wahereye ku mizi wakabiranye. Então chegaram lá enquanto já estava tudo seco. Harageze ko wama ivyamwa, Chegou o momento para dar os frutos. harageze ko wama. Já chegou o momento Ubu de dar os frutos. kugira ngo ubeho mwene data, Para que você viva, irmão. uzobeshwaho n'ivyamwa gusa. Você só Ama vai pelos frutos. kwitwa umusukoni ntibitojeje, Ser chamado de figueira não é só kwitwa umukristo ntibitosheje, ser chamado de cristão, não kwitwa umuririnzi ntibitosheje, ser chamado de cantor não dá. kwitwa umukozi kanaka ntibitosheje. Ser chamado servo não basta. Harageze ko wama ivyamwa. Chegou o tempo de dar os frutos. W'incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Amashadu ne? Incabiti iriteguye gutema ku bitsina vy'ibiti. O machado está preparado para cortar a raiz de cada árvore. Icamwa kitafise ivyamwa vyiza cose Toda kiracibwa. árvore que não tem bons frutos é cortada. Mana dufashe rwose. Que Deus nos ajude. Wiyubarire mwene data Então, tenha cuidado, irmão, kugira ngo habe ivyamwa. para que dê frutos.
ntiwihende mu bikorwa byawe kandi Não se engane nas tuas obras. kuko mu migani 14 umurongo wa 12 Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, reka tusome tureke kuvuga gusa. podemos ler 14 umurongo wa 12 mu migani. Provérbios 14, 12. Aravuga ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ushobora kurabona uri mu nzira nawe, Você pode também ver que estás num caminho. ariko raba inzira urimwo mwene data, Mas veja esse caminho onde tu estás, onde tu estás. raba inzira urimwo, Veja esse caminho onde estás. kuko hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza. Há um caminho que a pessoa acha que é bom. Wawundi yitanze ubufuti, wawundi yitanze ubufuti, Aquele que se entregou de uma forma fútil. aho yiyita ko ari mu nzira, Ele diz que está no caminho. agenda yisigura, Se justificando. ariko ari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, Mas há um caminho que a pessoa acha que é bom, ariko ngo amaherezo yayo igatera ija mu rupfu. mas que o seu fim ou a sua finalidade são caminhos da morte. ubwo ni wowe uri mu nzira itwara mu rupfu, ni wowe uri mu nzira itwara mu rupfu. Você não está no caminho que te leva à morte. Wiyubare. Tenha cuidado. Ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byacu, A palavra de Deus é a luz que ilumina o que ilumina. ikwereka yuko uri mu nzira y'ukuri cyangwa utari mu nzira y'ukuri. Mostra se estás no caminho da verdade ou não. Wiyubare ntuwihende. Então, cuida para que não se engane. Ibyo wisiguramwo bishobora kuba bitumvikana imbere y'Imana. Todas essas coisas que tu usas como justificativas, a justificação podem não fazer efeito ou serem perceptíveis diante de Deus. Usomye muri Matayo 23 umurongo wa 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Aratubwira iby'abafarisayo ingene bitanga, Nos fala de como os fariseus davam, ingene bakorera Imana, como eles serviam a Deus, ariko bakitanga ubufuti. mas eles davam só de forma. Matayo 23 umurongo wa 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge byanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, mutanga ikigira 10 cy'imbwija n'anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye by'amabwirizwa, guca izibereye n'imbabazi n'ukwizera. Ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, bya bindi navyo nimubireke. Imana idufashe rwose. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém. Bya bindi nimubireke. Não omitir aquelas. Hano Yesu avuga ku bafarisayo, Aqui Jesus fala dos fariseus, avuga yuko bazobona ibara. dizendo que ai deles, Kubera iki? porque Avuga yuko bitanga by'ukuri,
Eles dizem que bafise ivyo bakora vyiza, eles têm coisas que fazem, boas coisas. batanga ibigira cumi Dão os dízimos. vy'imbwija nekomine n'ibiki, De ordenar entre o comigo. bavuga yuko ari imbogaboga zikora hariya hantu. Dizem que são regras que crescem lá naquele lugar. Ni ukuvuga baratanga, mu biboneka barakora, Quer dizer, nas coisas no que se vê assim, eles trabalhavam. abantu bakabona by'ukuri yuko bakoze, E as pessoas viam mesmo que eles trabalhavam. ariko hari ivyo bari bararetse bikomeye. Mas há coisas que eles não deixaram de fazer, coisas fortes. Ngo bari bararetse ibikomeye vyo mu mabwirizwa, Eles tinham deixado as coisas mais importantes da lei. bari bararetse guca izibereye, Tinham deixado o juízo. bari bararetse kugira imbabazi, Tinham deixado a misericórdia. bari bararetse ukwizera. Tinham deixado a fé. Imana idufashe rwose. Deus nos ajude. Bari basigaranye gutanga ivya cumi n'ibintu biboneka gusa, Eles só tinham ficado com este hábito de dar dízimos de coisas que conseguissem ver. kuko ukwizera ni mu mutima. Porque a fé é no coração. Imbabazi ushobora kuzigira umwe uwundi ntuzimugirire. Você pode dar, mas não de verdade. Nkuko tubona uriya muherezi na wa murewi bitwa ko ari abanyembabazi ariko batagiriye imbabazi wa muntu. Não como nós vemos o sacerdote levita, que era chamado de misericordioso, mas não tiveram misericórdia com aquela pessoa. Ariko mw'isengero hariya bazi ko ari abanyembabazi, Mas lá na igreja, eles eram conhecidos como misericordiosos, ko ari abanyabuntu, que eram os bakibagira yuko graciosos. ijambo ry'Imana itegeko rya mbere ari urukundo. Esqueciam que a primeira lei era o amor. Urukundo, gukunda Imana, O amor que temos para com Deus. kandi rya kabiri akaba ari ugukunda mugenzi wawe, E a segunda coisa é amar o seu próximo. kandi mugenzi wawe nawe n'uwo nyene agize ikibazo. E o seu próximo é esse mesmo que tem problemas. Uwo nyene agize ikibazo niwe mugenzi wawe akeneye yuko umwamira imbuto. Esse mesmo que teve problemas, ele que é o teu próximo, ele quer que você dê fruto. Ariko turabona nta mbuto bama. Mas nós vimos que eles não deram nenhum fruto. Yesu arababwira Jesus lhes disse yuko bazabona ibara, que, disse a ele, ai deles, kuko bari bakwiye ego gutanga ivyo vya cumi uko nyene babitanga. e sim, deviam dar esses dízimos, assim mesmo como davam. Bari bakwiye gukora ivyo bintu biboneka, Deviam sim fazer essas coisas que são visíveis, ariko vya bindi navyo ntibabireke, mas que não deixassem também vya bindi bihambaye vyo mu vyagezwe, as mais importantes da lei, vya bindi vy'imbabazi, aquelas coisas da misericórdia, vya bindi vy'ukwizera, as coisas da fé, vya bindi bitaboneka inyuma, aquelas coisas que não se vê exteriormente, navyo ntibabireke, e não deixassem essas coisas, kuko nibwo bugingo. porque isso aqui é a vida. Kuko batabifatanije vyose, Porque se não juntarem todas essas coisas, aravuga ati muzobona ibara, ele diz, ai que voz, muzobona ibara. ai que voz. Naho mwatanze ivyo kuva mutakoze biriya ntacyo bimaze. Por mais que tenham dado isso, desde o momento que não deram aquilo, então isso não serve para nada. Twiyubare bene data, mbega urama ivyiza, Serve que você dá boas coisas. ico witezweko nk'umukristo urakirongwako, Será que o que se espera de ti como cristão as pessoas encontram? ico witezweko nk'umukozi kanaka urakirongwako, O que se espera de ti como um servo servo, será que se acha em ti?
ico witezweko nk'umwana w'Imana urakirongwako. Você espera de ti como filho de Deus, se acha em ti. Canke urarobanura awugirira neza. Ou você escolhe onde fazer. Ugatanga ibiboneka kuri bamwe hariya, ahandi naho Você dá só as coisas visíveis ali em outro sítio, nem por isso. nziza ko tugira urukundo nk'uguriya Musamariya É bom que nós tenhamos w'imbabazi amor que nem ao do bom samaritano. yakoze ivy'urukundo, Ele fez coisas de amor. yumviye imbabazi uwagize ikibazo, Ele teve compaixão para aquele que teve problemas, ataravye ikintu na kimwe, sem se importar com outras coisas, ataravye ahari, sem se importar com o lugar, ataravye uwo ari we, sem se importar com quem ele era. gusa aravye yuko ari umuntu akeneye kugirirwa imbabazi. Ele somente se importou com que era uma pessoa que precisava de misericórdia. Aca aramutabara. E logo lhe socorreu. Natwe dukikijwe n'abakomeretse, Então nós também estamos rodeados de pessoas aleijadas. dukikijwe n'abakomeretse, Estamos rodeados de pessoas aleijadas. dukikijwe n'abakeneye ivyamwa kuri twebwe, Estamos rodeados de pessoas que esperam de bons frutos em mu nós, buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. de forma carnal e espiritual. Wama imbuto mwene data, De fruto de irmão. mu buryo bw'umubiri De forma carnal. ugikwiye kugira ico umariye uwufise ico agukeneyeko, Você deve servir de algo para alguém que quer algo de ti. uwufise ico akwitezeko, yakomeretse, yashonje, yabuze, ukwiye kugira ico umumariye. Para alguém que espera algo de ti, que está com fome, que sofreu alguma coisa, então você deve servir de alguma coisa. Aho ni mu buryo bw'umubiri pratique. Não aí é na carne, é de forma carnal, na prática. Kuko urukundo rukwiye kubonekera mu ngiro. Porque o amor, ele evidencia. Yakobo rero avuga ko idini naryo rikwiye kubonekera mu ngiro naho nyene, no gusenga kwacu kukwiye kubonekera mu ngiro. Então, as nossas relações também devem ser vistas na ação. Mu buryo bw'umubiri kugira icyo umariye ufise icyo agukeneyeko, Então, de forma carnal também você deve servir de alguma coisa para quem espera algo de ti. ariko mu buryo bw'impwemu naho kandi dukikijwe n'intere, Mas de forma espiritual também estamos rodeados. dukikijwe n'abariko barapfa, Estamos rodeados de pessoas que morrem. aho duca ko bariko barapfa, Onde nós passamos, estamos rodeados de pessoas que morrem. bishwe n'inkozi z'ibibi, Foram mortos pelos maus. bishwe bariko barapfa mu buryo bwinshi, Sendo mortos de várias formas. bapfira mu vyaha vyabo. Morrendo em seus pecados. Ico witezweko nuko ubatabara O que se espera de ti é que você lhes socorra. ukoresheje uburyo bwose, Usando todas as formas, todos os meios. ukoresheje uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'impwemu, Usando o espiritual e carnal. ukoresheje uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'impwemu Usando a forma espiritual kugira ngo barokoke. para que eles sejam salvos. Izo nizo mbuto umwami akwitezeko, São esses os frutos que esperam de ti. nizo mbuto abariko barapfa bakwitezeko, São esses frutos que os que morrem esperam de ti. biteze yuko bamira imbuto bakarokoka. Espero que você dê frutos para eles sejam salvos. Uriya Musamariya yakoresheje ibyo yari afise byose, yaritanga rwose. Aquele samaritano usou tudo que ele tinha, né? Nawe witange. Você também dê.
ntiwitange nk'abafarisayo batanze gusa Não dê como esses fariseus kubiboneka, fizeram só nas coisas visíveis. ariko biriya abandi batabona bakabireka. Deixaram aquelas coisas que as pessoas não podem ver. Kora nk'ukorera Imana ibona mu mitima. Sirva como quem serve a Deus que vê no coração. Ntuwiteze gucirwa urubanza n'imwe ibona hose. Como quem espera de ser julgado por aquele que todos se vê. Tugiye kurangiza. Estamos a terminar. Imana dukorera, O Deus que nós servimos, ibona mu mitima, Ele vê no coração. ibona n'intumbero wakoze icyo kintu, Ele vê até com que objetivo você fez esta coisa. irabona mu mitima hirya rwose. Ele vê no coração lá mais a fundo. Mbega uraba imbuto, Será que você dá frutos? mbega ya ncabiti igenekerejwe ku bitsina, mbega uri mu bazokera ega cya giti ni wewe. Será que aquele machado que está na raiz da árvore, você considera que é a árvore é você? Cya giti, iyi ncabiti yimirije guca ni wewe. Aquela árvore que o machado está para cortar é você. Kandi icyotuma gusa udacibwa nuko woba ufise imbuto. E a única coisa que faria com que o machado não te corte é só os frutos. Nuko woba ufise ivyamwa kandi vyiza. Ele tem os frutos e bons. Mbega uri mu bazokira iyo ncabiti? Será que você está nos que vão escapar? Uri mu wokira iyo ncabiti ko igenekerejwe ku bitsina by'ibiti? Será que você está nesses que vão escapar do machado? Raba ivyamwa vyawe. Veja os seus frutos. Kugera koko KOWAMA harageze. O tempo que você dá frutos chegou já tem. Harageze. Chegou faz tempo. Ahubwo hasigaye ko wuma n'imbutama. Agora só falta que tu segue, você ainda não desse fruto. Hasigaye kucibwa n'imbutama. Só resta ser cortado se ele não dá frutos. Ibimenyetso byinshi bitwereka ibihe by'iherezo. Muitos sinais nos mostram os filhos tempos. Intambara nyinshi n'abariko barapfa henshi Muitas batwereka yuko nako dushobora gupfa umwanya uwo ari wo wose. guerras, muitas mortes nos mostram agora que nós podemos morrer também para qualquer momento. Bitwereka yuko iminsi yacu iharuwe. Nos mostra que o nosso tempo está contado. Bitwereka yuko iminsi yo kubaho yacu tutayizi igihe gishobora gushika umwanya uwo ari wo wose. Nos mostra que o nosso tempo de vida não conhecemos, que a qualquer momento podemos morrer. Yesu agitevye urupfu rushobora gushika umwanya uwo ari wo wose. Enquanto Jesus demorar, a morte pode chegar a qualquer tempo. Umwanya uwo ari wo wose. Qualquer momento. Ego Yesu ari hafi rwose. Mas Jesus está muito perto. Ariko Yesu atarashika Mas enquanto não chega, urupfu ruri hafi cyane. a morte está mais perto ainda. Está muito perto. Bandi bavuga kuri bya bigwanisho ruhonyanganda bitega bigaca biturira nk'igihugu cyose bigagiturira. Alguns falam daquelas Armas nucleares. Bavuga ati Uburusiya bushobora gutera kugitera. Será que pode lançar uma daquelas armas? Ubu noneho ni ibihugu byinshi birabangamiwe biri mu ntambara. Ubu noneho abotera ntituzi uwo ari we yotera n'utotera uwo ari we. Agora, muitos países estão nisso nessa guerra. Agora já não sabemos até quem lançaria estas armas. Ubu ni n'amashavu gusa mu bantu benshi barashaburaniye barabangamiye bameraniye nabi. Agora só são zangas, pingas de pessoas. Está muito mal.
ku buryo urupfu rushobora gushika umwanya wari wo wose. De maneira que a morte pode chegar a qualquer momento. Ariko rubitevye nabwo Yesu ashobora kugaruka Pode não chegar também. Jesus pode voltar. umwanya wari wo wose. Qualquer momento. Mbega ivyamwa gute? E os frutos aí, Ivyamwa gute? os frutos aí, como é que estão? Reka duheze dusoma umurongo wo muri mu Maroma 2 umurongo wa 3. Maroma 2 umurongo wa 3 niho tugiye guhereza. Romanos 2, versículo 3, vamos terminar por aí. Wega muntu uhinyura abakora ibisa bityo nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica? E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica? Cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Kuri ivyo ukora, Nessas coisas que fazes, kuri ivyo ukora, essas coisas que tu fazes, kuri ivyo uvuga, essas coisas que tu falas, ego wowe ukitika abandi, sim, você critica os outros, wowe uvuga abandi você fala dos outros, mbega kuri ivyo ukora nawe, mas para isso que tu fazes, ego bariya nabo uvuga niba ari babi nabo nyene bizobahitana. é verdade, sim, aqueles que falas também, se fazem coisa má, sim, vai lhes levar. Kuko benshi bakunze kwisigura ngo nabariya mbega uriya wewe. Muitos justificam dizendo, aqueles também, e eles. Hari n'abareka kwihana ngo nanaka ntiyihanye. Há até pessoas que deixam de se arrepender e dizem, não, fulano também não se arrependeu. Ariko mbega wibaza ko uzokira wewe kuri ivyo ukora nyene, Mas será que você acha que você escapará kuri ivyo ukora, nessas coisas que tu kuri fazes, ivyo uvuga, nessas coisas que falas, kuri ivyo wama, nesses frutos que dás? wibaza ko uzokira urubanza Imana ica? Será que você vai escapar do juízo de Deus? Wibaza ko uzokira urubanza Imana ica? Você acha que vai escapar do juízo de Deus? Wibaza ko uzokira urubanza Imana ica? Você acha que escapará do juízo de Deus? Imana itarinda guhamagara umuntu n'umwe ngo imubaze ngo wabonye iki? Deus não precisa chamar nenhuma pessoa para perguntar o que você viu. Oya, yavyiboneye vyose. Ele viu tudo. Nivyo widoga gusa, nivyo widoga irabizi. Até os seus murmúrios, ele sabe. Mbega wibaza ko uzokira urubanza Imana ica? Será que você acha que escapará do juízo de Deus? Niba wibaza ko utazokira urubanza Imana ica, Você acha que vai escapar do juízo? ukaba wagiriwe ubuntu bwo kuba hano uno munsi Você teve a graça de estar aqui no kumva ijambo ry'Imana, e ouvir a palavra de Deus. n'igihe ciza cyo kwihana no guhindukira. É um bom momento de se arrepender e se converter. Twabona yuko ari igihe ciza cyo kwihana no guhindukira. Isso é um bom momento de se arrepender e se converter. Imana ifashe rwose. Que Deus nos ajude. N'igihe ciza cyo kwihana no guhindukira. É um bom momento de se arrepender e se converter. Wibaze yuko uzokira urubanza Imana ica. Se questiona se vai escapar do juízo de Deus. Si urubanza pasiteri aca? Não é um juízo que é do pastor. Oya. Não. Si urubanza revera zo gucira? Não é um julgamento que o reverendo fará. Oya. Não. Si urubanza perezida zo gucira? Não é um julgamento que o presidente vai fazer. Oya. Não.
ariko n'urubanza Imana ica. mas é juízo de Deus. Mbega wibaza kuzokira urubanza Imana ica Será que você acha que vai escapar deste julgamento? muri ivyo ukora, Nessas coisas que tu faz, muri iyo myifato yawe, nesses teus comportamentos, muri ivyo vyamwa vyawe nk'umukristo, nesses teus frutos como cristão, biratosheje yuko koko yanje biti bitakurandura? será que aquele machado não te cortaria? Waba bitosheje yuko yanje biti iri muri pozisiyo yo kukurandura itakurandura? Firmemente achas que aquele machado que está na posição de te cortar não vai te cortar? Raba ivyamwa vyawe. Veja os teus frutos. Harageze ko wama, Chegou o momento das mbega ikuranga. Tugiye gusenga Imana. Vamos orar a Deus. Imana ibahezagire Deus abençoe kuri ijambo mwumvise. esta palavra que eu vi. Ageze ko wewe wumvise ushaka kwihana, Momento, você que eu vi. ushaka gutunganya ubugingo, Você quer organizar a sua vida. ushaka gukira urubanza Imana ica, Você quer escapar do julgamento. ushaka guhindukira, Você quer converter-se. uhindukira noneho. Então converta-se agora. Ufise ushaka imbabazi z'Imana, Então você quer a misericórdia de Deus. uhaguruke Coloque-se em pé uzisabe hakiri umwanya. e peça enquanto ainda